Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, Amen. n'agatondo keza kuno munsi w'Imana ugira kabiri w'umwaka w'ibihumbi bibiri amajana na mirongo ibiri na gatanu. Ni umunsi mwiza rero uhoraho atugiriye neza, akaba adushoboje kuvyuka amahoro. Tugiye rero gutangura na porogaramu y'uyu munsi. Turahaye rero ikaze abadukurikirana n'abo turi kumwe. Umwami Yesu abagirire neza. Tugiye rero gusenga. Data mwiza, turaguhaye icubahiro. Kano gatondo n'agatondo keza ako wongeye kutugirira neza, ukaduha kuvyuka amahoro. Mwami nubishimirwe. Hari benshi bari baryamye nkuko twari twaryamye ariko batavyutse, twebwe n'ubuntu wongeye kutugirira, none turataze urakoze. Turaguhamagaje rero muri ino koraniro kugira ngo ubane natwe, utangurane natwe kandi uze guhezanya natwe. Ijambo ryawe riravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Turashaka rero kurongorwa nawe, turashaka mu mpwemu wawe aturongore kuri uno munsi, mw'izina rya Yesu Kristo. Atangurane natwe kandi aze guhezanya natwe. Uwo twase ni wa mubi, mw'izina rya Yesu Kristo turasenze mu buntu bwawe, ubandanye kubana natwe. Tugiye rero gutangura n'indirimbo y'amajana 210 mu gitabo c'indirimbo amajana 210. Akaruru k'intambara numva karerema, Satani atabaza abiwe bose bo mw'isi, ariko singira ubwoba nase gutabara, nacangira ko mahera cane. Ninjiye ahera cane, Yesu yaneguriye, horanywa amazi meza y'isoko idakama. Manuniyo n'imisi yose wa mutima w'Imana, nagerereye ahera cane. Satani wamubiyama zanimagarara, waturasinya n'ingishira ku muriro, ariko ntashobora gushingura karindi. Ku musaraba Yesu yashinze. Ninjiye ahera cane, Yesu yaneguriye, horanywa amazi meza y'isoko idakama. Manuniyo n'imisi yose wa mutima w'Imana, nagerereye ahera cane. None isegenya ntiyagwi nk'ukuri gatwaza, umuyaga uhuhuse bikasurirako. Zikwataco nzoba kuko shizwe ku rutare, ziritse umutima wera cane. Ninjiye ahera cane, Yesu yaneguriye, horanywa amazi meza
ineza y'isoko idakama manuni yonyine isi yose wa mutima w'Imana nagerera hera cane mpagaza tuhera ndatangara mbonye imigabo y'Imana n'igeni ishitsa inyigisha muri mwema gakiza gashitse sinzotirimuka hera cane ninjiye ahera cane Yesu yaneguriye ineza y'isoko idakama manuni yonyine isi yose wa mutima w'Imana nagerereye ahera cane. Muririmbyi aririmbye neza, duhagaze ahantu hera kandi turatangara tubonye imigambi Imana itugirira. Tugeze rero mu wundi mwanya mwiza wo gutazira no guhimbaza Imana. Araje gushiraho inzira, areba kuraho ntabasha kubona, zohora mwizigira. Araje gushiraho inzira, araje gushiraho inzira, areba kuraho ntabasha kubona, zohora mwizigira. Araje gushiraho inzira, araje gushiraho inzira, areba kuraho ntabasha kubona, zohora mwizigira. Araje gushiraho inzira, araje gushiraho inzira, areba kuraho ntabasha kubona, zohora mwizigira. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You
You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Uri Imana mwami Imana, nawe ushoboye atari wowe, nawe uhwanye nawe, nta yindi mana izoza igusumba. Ubushobozi n'ububasha ni ubwawe. Oh, haleluya. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Ndakwingize rero nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira rivuga ngo igihe cyose dukoranye dushikanire Imana. Ukore rero mu mufuko kugira ngo dutangire amashikanwa Imana. Nawe uri kure kumbure turaguhamagarira ngo ishikanwa ryawe urashobora kuritanga ucishije muri limikashe 62 266 29 39. Urabibona kuri ekra ni waraba. Nuko tugiye gutanga amashikanwa. Tugiye rero gusengera amashikanwa, abahejeje gutanga amashikanwa kugira ngo Imana ibahezagire, Imana ibugururire imiryango, aho bakuye hongere hasubizwe. Data mu izina rya Yesu Kristo turasengeye abahungu n'abakobwa bagutangiye amashikanwa, bagirire neza. Ijambo ryawe riravuga neza ngo muzane mu bubiko ibigira 10 n'amashikanwa, maze uhoraho azobugururira imiryango, imigisha azobacucubira ku imigisha. Turasengeye rero abaje gutanga kugira ngo mwami umugisha wawe ubagaragareho. Amen. Abakuye mu indimiro zabo zigirirwe neza, abakuye mu buzi mwami ubuzi bwabo buhangame, abakuye mu urudandazwa rwabo mwami rubandanye gunguka. Umwe wese aho yakuye mwami muhezagire ku umutima wo gutanga,
uzoba ukoze. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimwe, icubahiro birushirize kuba ivyawe. Nuko tugeze mu wundi mwanya mwiza aho tugomba kumva amajambo y'Imana. Turasenga kugira ngo Imana ibane n'ijambo ryayo, ihezagire abaza kuryumva n'ugiye kutubwira ubutumwa bwiza. Imana ibane nawe. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, turasenze Mwami muri kano kanya aho ugiye kuvugana n'ubwoko bwawe. Turasengeye ugiye kuvuga amajambo, Mwami yasame nawe wivugire, maze ijambo wateguye rihezagire ubwoko bwawe kandi rigire aho ribakuye n'aho ribashikanye. Uwo twanse ni wa mugwanizi mu izina rya Yesu Kristo. Turasangaguye ububasha bwose bw'ikuzimu, turavuze ngo ubuntu bwawe Mwami bubane n'akanwa k'ugiye kuvuga ijambo. Mwami umugirire neza, maze ntiyongereko kandi ntakureho. Mu izina rya Yesu Kristo ubuntu bwawe bubandanye kwigaragaza. Urakoze, turagushimiye. Amashimwe, icubahiro bibe ivyawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kumva amajambo y'Imana. Imana yaduteguriye kuri uno munsi mwiza. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Uhoraho aguhinduriye izina. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo c'Itanguriro kuva mu gice ca 41 kuva ku murongo wa 37 dushikane ku murongo wa 45. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Farawo aha Yosefu ubukuru muri Egiputa. 37 iravuga ngo iyo nama ishimwa na Farawo n'abishikira biwe bose. Farawo abaza abo bishikira biwe ati twobona hehe umuntu ameze nk'uyu ari mw'impwemu y'Imana. Farawo abarira Yosefu ati kw'Imana ikweretse ivyo vyose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanyi. Nguhaye kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose baze bumvire ico uvuga. Ku ngoma yanje yonyene niho nzogusumba. Kandi Farawo yungamwa abarira Yosefu ati nguhaye kugaba igihugu cose. Yiyambura impeta iriko ikimenyetso yo ku rutoke rwiwe, ayambika Yosefu ku rutoke, amwambika impuzu zera nziza, amwambika n'umugufu w'izahabu mw'izosi, amuha kugendagendera mu mukogote wa kabiri kuwiwe. Bakagenda bamusemerera imbere yiwe bati nimumufukamire. Nuko amuha kugaba igihugu cose ca Egiputa. Farawo abarira Yosefu ati jewe Farawo ndabivuze, nta uzotaramura ukuboko canke ngo ashingure
ikirenge mu gihugu cose ca Egiputa utavyemeye. Farawo yita Yosefu irindi zina, Safenati Paneya, amushingira Asenati mwene Potifera, umuherezi wo mu gihugu Oni. Yosefu araheza agendagenda igihugu ca Egiputa. Imana ishimwe cane. Amen. Haleluya. Amen. N'iri jambo tugiye kwigako kuri uno munsi. Yesu ashimwe cane. Amen. Uyu munsi nk'uko twabivuze ni umunsi w'Imana ugira kabiri w'umwaka w'2025. Turacari rero mu ntango y'umwaka, kandi uyu mwaka Imana yavuze ko ari umwaka igiye kuduhezagira. Yesu ashimwe cane. Amen. Tugiye guhezagirwa, tugiye kugirirwa neza. Ni umwaka udasanzwe. Rino jambo rero rije ku bwawe nanje. Umutwe w'amajambo nk'uko twabivuze ngo uhoraho aguhinduriye izina. Amen. Yesu ashimwe cane. Amen. Twumvise inkuru y'umugabo yitwa Yosefu. Uyu mugabo Yosefu yaciye mu bintu bigoye cane kuva akiri umwana muto, kuko Imana yari yaramutoranije. Haleluya. Amen. Imuha amasezerano. Muri ayo masezerano rero, n'amasezerano Yosefu yaronse biciye mu ndoto. Abo bavukana abarotorera indoto. Indoto Imana yamweretse zavuga ngo yabonye umukama wiwe ukikijwe n'imikama ya bagenzi be, abo bavukana, ngo iyo mikama iriko irunamira umukama wiwe. Abo bavukana bagira iyerekwa, baramenya ico izo ndoto zavuga. Ariko Yosefu kubera yari akiri umwana muto, ntiyarazi ivyo vy'inzozi iyo bija niyo biva. Batangura ngo kumwanka kubera izo nzozi, kuko baratahuye ico izo nzozi zavuga ngo azoba umuntu mukuru, hamwe bose abo bavukana bazomwunamira. Ngo yongera arota ubugira kabiri izindi nzozi zasa n'izo nyene, ngo aho ukwezi n'inyenyeri, ukwezi, izuba n'inyenyeri ngo vyamwunamiye. Ngo yongera bibwira abo bavukana harimo na se, naho nyene zari inzozi zavuga nka vya bindi nyene. Zari inzozi zasigura yuko azoba umuntu akomeye, umuntu ahambaye. Ngo abibwiye se, ngo abigumya ku mutima. Mugabo ngo aramukankamira ngo mbega izo nzozi zawe ni nzozigi? Ngo aho jewe so na mama wawe nabo muvukana ngo tuzokunamira. Haleluya. Amen. Ariko ico Imana yavuze ntigihinduka. Amen. Haleluya. Amen. Nawe urafise isezerano. Turi mu mwaka w'2025 niho gitangura. Hariho ivyo Imana yavuze mu myaka yahera kuri wewe. Hariho amasezerano ufise, kandi ndakubwiye ngo uyu mwaka wa 2025 amasezerano yose ufise Imana igiye kuyashitsa. Amen. Haleluya. Amen. Ugiye guhindurirwa izina. Haleluya. Amen. Ngo uyu Yosefu bimaze kugenda uko, ngo
ngo abo bavukana bagira inzigo, bamuha n'izina ngo ni Karosi, rivuye kuri za nzozi zari zuzuyemo amasezerano yari yahawe n'Imana. Ngo umunsi umwe urashika, se abwira Yosefu ngo agende kuraba bakuru we iyo baragiye. Aragenda, we ntaco yinona, ariko ngo bakimubona baravuga ngo nguriya Karosi araje. Baca batangura kugira imigambi yo kumwica. Yosefu nta na kimwe yarazi, ariko ngo umunyamasezerano ntapfa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Haleluya. Amen. Umunyamasezerano ntapfa. Amen. Hari ivy'abansi bariko barakubwira utabizi, ariko hariho kandi n'Imana. Iyo Mana yaguhaye amasezerano ntishobora kwemera yuko upfa amasezerano yawe utayashitseho. Amen. Nivyo vyabaye no kuri Yosefu, ngo baramubonye ngo nguriya Karosi arashitse, reka tumufate tumwice, turabe aho za nzozi ziwe zizoshikira. Ariko Imana ni Imana. Imana ntiyumvira nk'uko abana b'abantu biyumvira. Havamwo ngo umwe muri mu bavukana aravuga ngo ya nidumvishe amaraso y'uwo tuvukana, arondera ngo uburyo bwose bwo kumukiza. Ngo aravuga ngo reka tumufate tumuterere muri kiya kinogo. Aho ngo hari ikinogo nico baciye bamutereramo. Haleluya. Amen. Imana z'umuntu arazigendana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Marayika wawe muri kumwe kandi niwe azotuma atacuba. Haleluya. Amen. Imana izokurinda. Naho abansi bokugira inama mbi, Imana izokurinda kugira ngo igushitse ku masezerano. Amen. Amajambo rero twumvise n'amajambo atubwira ingene Yosefu yashitse muri rya sezerano ryiwe. Imbere yuko ashika mu isezerano yarahinduriwe izina. Haleluya. Amen. Ndakwifurije nawe guhindurirwa izina. Amen. Imana iriteguye kuguhindurira izina. Muri uno mwaka wa 2025 Imana iriteguye kukugirira neza. Amen. Kandi imbere yo kukugirira neza izotangura iguhindurire izina. Amen. Haleluya. Amen. Yosefu rero ntavyo ataciyemwo. Murumva ko bamutaye mu kinogo, maze mu nyuma ngo baca baramugurisha. Haciye haza abantu ngo baja muri Egiputa baba Ishumayeli, ngo basha baravugana abo bavukana ati tumugurishe. Ngo baramugurisha. Yosefu yisanga ageze muri Egiputa ari umugurano. Imana idufashe cyane. Amen. Ariko ntaco bitwaye ico uri cose. Imana muri kumwe. Amen. Imana ntiyahevye Yosefu kuko yari umunyamasezerano. Imana yaramuzi na acagurwa n'umukuru muri Egiputa. Haleluya. Amen. Ngo amutwara mu rugo iwe Potifari. Potifari amutwaye mu rugo kuko Imana yari kumwe na Yosefu. Ngo Potifari agira umugisha ku bwa Yosefu. Amen. Haleluya. Amen. Naho wowe uri umugurano, Imana muri kumwe nta kizobura ko utagira ikiganza ciza. Amen. Nivyo vyashikiye Yosefu, ngo agira ikiganza ciza kwa Potifari. Ariko Satani ntiyaheba kwiruka inyuma yiwe. Ngoma nakubwire, ndakwibira akabanga, iyo ufise isezerano Satani araribona agashaka kurigwanya ngo ntirishike. Mugabo naho abikora
ntashobora kunesha Imana. Haleluya. Amen. Ico Imana yakuvuze ko ni ngombwa gishike. Amen. Haleluya. Amen. Ico Imana yakuvuze ko ni ngombwa gishike. Amen. Nivyo vyabaye. Yosefu kwa Potifari, ngo muka Potifari agomba kumufata ku nguvu, ngo aramwifuza akamubwira ngo turyamane. Mugabo Yosefu ko yubaha Imana aravuga ngo databuja ampaye ibintu vyose, ububasha ku bintu vyose kiretse wewe mukiwe. Yosefu ngo aranga kuko yari yuzuye ubuntu bw'Imana. Omega Ubushobozi n'ububasha aho tugiye gutanga amashikanwa. Yesu ashimwe. Amen. Tugeze mu wundi mwanya mwiza ko aciye muri iki kigaragaza akakinesha, ntegerezwa gushitsa isezerano ryayo. Maze ngo muka Potifari agira ubwenge buvuye kwa Satani, agomba abonye ko Yosefu amunaniye, umunsi umwe agomba kumufata ku nguvu. Hanyuma ngo Yosefu aramwigobotora, ariruka amusigira ikoti yari yambaye. Maze muka Potifari ngo araja ngaha aravyimba. Umugabo wiwe agiye gutaha amubwira ngo urazi wa muyuda watuzanira ingera dusuzugura. Yosefu aruhukira mu gasho, ariko ngo naho mu gasho nyene Yosefu yagize ikiganza ciza. Amen. Mu gasho yabaye inzira imushikana kuri za ndoto, kuri ya masezerano. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ngo atangura kurotorera abari mu gasho. Haleluya. Amen. Yari inzira izomushikana kwa Farawo. Farawo nawe ngo agira indoto. Agize indoto abura ubuzimusigurira. Babandi yari yasobanuriye, Yosefu yari yasobanuriye inzozi, bakora haka ko uhindurirwa izina. Amen. Ivyari bimeze nk'ivyago bihinduke indirimbo. Amen. Haleluya. Amen. Ivyari umubabaro bihinduke ukwirurwa. Amen. Haleluya. Amen. Imana ikugirire neza. Amen. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wo gushitswa mu masezerano. Amen. Ni umwaka wo guhindurirwa izina. Amen. Ndakwinginze rero ngo wizere iyo Mana. Amen. Iyo Mana yakoreye igitangaza Yosefu ni ya yindi ntirahinduka. Haleluya. Amen. Iracari Imana. Iracari Imana. Iracari Imana kuko ni Imana idahinduka. Amen. Wizere, nuyizere, nawe yiteze kuguhindurira izina. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi hari ibintu vyinshi bibabaza kumbura umutima wawe. Uyu munsi hari ibintu vyinshi kumbure bituma wihebura. Ariko nje kukubwira ngo Uhoraho agiye kuguhindurira izina. Amen. Haleluya. Amen. Agiye kuguhindurira izina. Amen. Agiye kukwinjiza mu masezerano yagusezeraniye. Amen. Umaze igihe kinini wiganyira. Yes. Uvuga ngo oya ntiyaguhevye. Iracahari. Haleluya. Amen. Iyagiriye neza Yosefu, nawe yiteguye kukugirira neza. Amen. Akirira ijambo, urigira iryawe. Akirira ijambo, urigendere. Amen. Ubwire iyo Mana ati nanje ndashaka kugirirwa neza nkuko wagiriye neza Yosefu. Ndashaka kugira ikiganza ciza nk'ikiganza Yosefu yagize. Amen. Ari kwa Potifari nk'ikiganza Yosefu yagize imbere ya Farawo.
farawo akamuhindurira izina, farawo akamwambika impeta, farawo akamugira umuntu akomeye. Haleluya. Amen. Wowe si farawo azobikugirira, ariko ni Imana. Iyi Mana nyene iriko iravuga niyo igiye kukugirira neza. Amen. Iyi Mana iriko iravuga biciye muri rino jambo niyo igiye kuguhindurira izina. Amen. Abagusuzuguye baze bakubone uri umuntu ukomeye. Amen. Abagusuzuguye baze bakubone uri umuntu ahambaye. Abagutwenze baze bicuze bavuga ati ujya mbega ni wa wundi twahora tubona. Haleluya. Amen. Niko vyagenze kwa Yosefu. Babandi bamwe bavukana bari bavuze ngo mbega wowe tuzokunamira, baraje basanga Yosefu n'umuntu akomeye, baramwunamira. Haleluya. Amen. Nje kukubwira ngo abagusuzuguye bagiye kukunamira. Amen. Kuko Imana yaguhinduriye izina. Amen. Ntucitwa nkengerwa, ariko witwa nyakubahwa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bazokubona bavuga ati turagize Yambo nyakubahwa. Amen. Kare bahora bagusuzugura. Kuko Imana ni Imana ihindura ibihe. Hari ibihe rero vyiza Imana igiye gushitsamo. Amen. Muno mwaka wa 2025. Amen. Ni umwaka mwiza, ni umwaka wo kwinjira mu masezerano, Amen. ni umwaka wo guhindurirwa izina. Nuko tugomba turangize. Haleluya. Amen. Ndashaka ngo iri jambo rikushikeko, uhindurirwe izina uyu mwaka, kandi ntibirindire impera y'umwaka. Oya, ndashaka yuko ukwezi kwa mbere, haleluya, Amen. nikurenge utarahindurirwa izina, kugira ngo umwaka wa 2025 uzoba uri kurarya ivyamwa bivuye mu guhindurirwa izina. Amen. Haleluya. Amen. Ntibizobe ku mpera, oya, reka bibe mu ntango z'umwaka, kugira ngo umwaka wose uzorangire uri mu munyenga uko wahinduriwe izina. Amen. uri mu gutwezwa n'Imana. Haleluya. Amen. Hamwe uzogenda bavuga ati koko umwaka wa 2025 watanguye neza. Umwaka wa 2025 ni umwaka udasanzwe. Umwaka wa 2025 Imana yantwengeje. Amen. Na kumwe Hana yavuga ngo Imana irantwengeje kandi yampaye ico nasavye. Hari ibyo wasavye Imana, Yes. kandi umaze imyaka n'imyaka ubirindiriye. Uyu mwaka wa 2025 reka bigushikeko. Amen. Hamwe umwaka uzorangira uvuga ngo Imana yampaye ico nayisavye. Amen. Imana igutwenze nka kumwe yatwenza Sara. Haleluya. Amen. Sara yariravye, ariraba, yumvise marayika w'Imana avuze ngo igihe ngiki tuzogaruka. Sara akikiye umwana w'umuhungu. Sara ngo ariraba, n'imyaka yari afise imyaka 90, abona kumengo ntibishoboka. Nje kukubwira ngo nta kinanira Imana. Haleluya. Amen. Iryo sezerano yagusezeraniye igiye kurishitsa. Amen. Haleluya. Amen. Kugira ngo umwaka uzohere uvuga ngo Imana yarantwengeje. Amen. Nka kumwe Sara yavuga ngo Imana yantwengeje, abonye yibarutse Isaka. Amen. Haleluya. Hallelujah. Tugiye rero kurangiza. Imana ni Imana itabesha. Haleluya. Amen. Biciye mu ijambo ryayo, Imana ntibesha. Nje kukubwira ngo uhoraho aguhindurire izina. Amen. Uhoraho akugire
umuntu mushasha, guhindura ibihe, agushitse mu vyo yagusezeraniye vyose. Amen. Hamwe uzogenda uvuga ngo Imana yanje ntibesha. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri Imana ntibesha, kandi ugiye kubibona muri uno mwaka wa ya Mana ntibesha. Yego. Nuko abumvise ano majambo, Imana ibahezagire. Amen. Haleluya. Amen. Rino jambo rero rishobora kuba hari aho rigukuye n'aho rigushikanye. Turagomba rero dusenga Imana. Wowe watwumvirije, wowe uriko uraturaba biciye kuri YouTube, uhoraho aguhindurire izina. Amen. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ikwinjize muri uno mwaka wa 2025 mu masezerano yawe. Imana igutwenze, Imana iguhindurire izina, Imana ikugirire neza. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe ntirihinduka. Ijambo ryawe ni iry'ukuri, kuko nawe urivuga ngo ya Mana itabesha niyo yabikoze. Amen. Nuko tugiye kurangiza ikoraniro ryacu dusenga kugira ngo Imana ibandanye itugirira neza. Data mwiza, turagushimiye ku munsi mwiza waduhaye. Turagushimiye ku majambo adasanzwe wongeye kuvugana n'ihanga ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, wowe uri Imana ihindura ibihe, wowe uri Imana uhindura amazina y'abantu. Turagushimiye rero ko ugiye kutugirira neza no kuduhindura amazina. Nuko turasenze ngo abatwumvirije, ababanye natwe, ubagirire neza kandi ubahindurire amazina. Nuko ugirire neza muri byose na hose. Nuko amashimwe, icubahiro birushirize kuba ivyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen.